Mu mwaka wa 2018 i Kigali mu Rwanda haremejwe amasezerano y'ubumwe bwa Afrika ku bijanye nuko umunyafrika wese yokwishira akizana mu bihugu vyose bigize uwo mugabane. Mu bihugu 55 bine gusa nivyo vyavuye ngaho biteye igikumu kuri ayo masezerano, ariko rero kugira ngo uwo mugambi ushirwe mu ngiro hakenewe ibihugu 15 bitera igikumu. Mu bijanye no korohereza abanyafrika gutembera uko bavyifuje, uyu munsi ibihugu nka Togo, Rwanda, Benin, Seychelles, Ghana, Gambie biramaze gukuraho urusha rwo kwinjira ruzwi nka visa mu rurimi rw'igifaransa ku munyafrika wese yifuje kubigendera. Ikindi gihugu ni Congo Brazzaville, ariko co caraye gitangaje ko uwo mugambi uzotangurana n'itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2027. Tumwe mu turusho tw'uko abanyafrika botembera uko bavyifuje harimwo koroherezwa kuva mu gihugu kimwe baja mu kindi, guhanahana no kungurana ubumenyi hagati y'ibihugu n'ibindi, korohereza imigenderanire hagati y'ibihugu n'abanyagihugu, hamwe rero no kwinjiza ibintu vyoroshe cane cane ibidandazwa. Naho biruko n'intambamyi ntizibuze nkuko tubisanga mu masezerano y'ubumwe bwa Afrika, bimwe mu bihugu bigize uwo muryango birafise impungenge zijanye n'umutekano. Aha twovuga nk'iterabwoba, urudandazwa rw'abantu, urudandaza rw'ibigwanisho, ibiyayuramutwe n'ibindi. Iyindi mpungenge ni ijanye n'amagara y'abantu, cane cane ibiza bikunze kugariza uyo mugabane, hamwe rero n'ubusumbasumbane mu bijanye n'imibereho n'ubutunzi, aho ibihugu bitunze bitinyira ko vyokwisanga vyakira abantu benshi bavuye mu bihugu bikenye. Ku ruhande rw'Uburundi, abanyafrika badasabwa urusha rwo kwinjira baje mu Burundi n'abava mu bihugu vyo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, hamwe rero n'ibindi bihugu bimwe bimwe vyagiranye amasezerano yo kuzikuraho.